umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwatugiye kubageza ko amakuru ku buryo butomoye. Ni amakuru tugiye kugaruka ku rubanza rukomeye cyane rwabayemwo vyinshi bitandukanye, ibi bikaba vyarafashwe nk'akamaramaza ku rwego rw'ubutungane. Ubutungane busoma urubanza rw'abavugwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Micombero, umwe mu bari baje kumviriza urubanza rwa mwene wabo nawe yagiye kumva yumva asumwe mu baciriwe umunyororo wo guherayo kandi atigeze akurikiranwa. Umushingwamanza yaburaniye abakurikiranwa nawe nyene yasumwe mu baciriwe umunyororo. Abo bantu babiri hakaba ari umushingwamanza Didase Nzohabonayo, uyu akaba ari we yahagaritswe agiye kumviriza urubanza rwaciriwe murumuna we Mariko Manirakiza, ndetse n'umushingwamanza Etienne Ntiyankundiye yahagaritswe azira ko ari umushingwamanza wabo ubutegetsi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Didasi Nzohabonayo uyu ndetse na Metere Ntiyankundiye boba ari bande? Didasi Nzohabonayo yavutse mu mwaka w'1933 ahitwa mu Kibumbu muri komine Kayokwe ho mu ntara ya Mwaro. Yahereye amashuri mato aho muri Kibumbu abandaneza yisumbuye kuri Groupe Scolaire Astrida mu Rwanda, aho yarangije nk'umuhinga w'indimo mu mwaka w'1954. Didasi Nzohabonayo yararungitswe gukorera hafi mu ntara zose z'u Burundi akurikirana indimo. Mu mwaka w'1963 yahavuye aguma i Bujumbura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Uyu akaba yari umuntu akerebutse cyane, akabangikanya gukora ivyiwe no kuba umukozi wa leta. Mu mwaka w'1968 leta ya Perezida Micombero yarashinze itegeko ribuza kubangikanya imirimo ya leta no kudandaza. Nuko Didasi Nzohabonayo yabaye umurundi wa mbere yatanze imihoho mu kazi ka leta, yegera kwikorera ivyiwe mu mwaka w'1969, ariho yatanguza ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi ryitwa ACB. Arakora ibintu vyinshi, aratera imbere na cane mu bijanye no kurangura ivyankenerwa mu makungu akabizana mu Burundi no gushora ibindi mu mahanga. Yakoze ibintu vyinshi cyane mu rudandazo. Mu myaka y'ibihumbi 2000 hatangura kurangura amamodoka n'ibindi bimashini bikomeye, aja mu vyo gushora amashurwe mu mugabane wa Buraya atanguza Sogef yahavuye ivyara ibanki BGF n'ibindi vyinshi. Mu vya politike Didasi Nzohabonayo yarabaye mu mugambwe utamenyekanye cyane mu myaka ya za 60, mu nyuma abandaniriza muri UPRONA. Mu myaka ya za 70 na za 80 yarafunzwe ku karenganyo azira murumuna we Mariko Nirakiza. Mu mwaka w'1972 intwaro ya Perezida Micombero yamupfunze urwo murumuna we aciriwe. Mu mwaka w'1986 naho intwaro ya Perezida Bagaza yamupfunze kubera ibuze murumuna we Mariko Manirakiza. Inyuma y'amasezerano ya Arusha, Didasi ari mu bashigikiye Koloneli Epitase bayagana kandi mu ntango z'umugambwe. Imbere yo gusezera Burundi vya politike, Didasi Nzohabonayo yavugwa mu barwaniye ko habaho intara ya Mwaro. Yari kandi ngo n'umukristo yateje imbere paruwasi ya Kibumbo. Uyu akaba aritavye Imana ku igenekerezo ya 30 Myandagaro umwaka w'2011. Etienne Ntiyankundiye nawe ni umushingwamanza wa mbere w'umurundi, akaba yaravutse mu mwaka w'1941 ahitwa Kayoyo muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Yize amashuri yiwe yisumbuye muri College Saint Esprit kuva mu mwaka w'1954 gushika mu mwaka w'1960. Abandaniza muri kaminuza ya Notre Dame de la Paix Namur mu Bubiligi. Arangiriza muri kaminuza y'i Liège mu Bubiligi nyene mu mwaka w'1966. Kuva ico gihe
yaciye yinjira mu mwuga w'abashingwamanza avoka gutya babaye umushingwamanza wa mbere w'umurundi aho atahukiye mu gihugu rero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu yarabaye umuhanuzi mu bushikiranganji bw'ubutungane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'indwi naho agenwa kuba umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nyuma yaho Etienne Ntiyankundi yavugwa ko yahisemwo kwibera avoka ku gutinya ko bohava bamugena kuba umushikiranganji mukuru wa Repubulika kubera yabona ko ayo mabanga atagiramwo ubwigenge na bukeyi mu Burundi. Inyuma yaragenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na rimwe. Uwo mwaka aho yaviriye muri leta yaciye aburanira abantu bari baherutse gufatwa bagizwa ko bateguye guhirika Perezida Micombero. Ibitahavuye bimworohera nk'uko tuza ko bibona. Maître Etienne Ntiyankundi yarabandanije umwuga wiwe akaba ari n'umwe mu bashingwamanza bubahwa cane mu Burundi. Aferi Ntungumburanye Igenekerezo ya gatanu mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na rimwe mu gihe c'isaha 12 z'umugoroba harafashwa abantu indwi barimwo abategetsi muri leta n'intwazangabo mu gisirikare. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Major Jerome Ntungumburanye, umushikiranganji w'ubutunzi Libere Ndabakwaje, uwahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Lazare Ntawurishira, Komanda Bernard Rubeya ndetse na Lieutenant Joseph Ryumeko, Lieutenant Emmanuel Nkundwa ndetse na Lieutenant Taxise Ruhwikira. Mu minsi yakurikiye harongewe ko abandi batari bake nka Mark Manirakiza yari aherutse kugenwa ku bicegera c'umukuru w'Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere BAD. Sylvestre Ntambutso, Charles Baranyanka, Domitien Gasuguru Rukeba n'abandi benshi. Gushika ku munsi wo gusoma urubanza muri Nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri abantu bagumye bafatwa harimwo n'uwiyumvise hasomwa mu baciriwe igihano co gupfunga ubuzima bwose kandi atigeze aburana. Umushingamanza Etienne Ntiyankundi we yafashwe ariko aburanira bari bafashwe mu gihe abafashwe bari bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Benshi muri bo vyari bigoye kumva ingene bosangira umugambi nk'uwo mu gihe abatari bake bari banafise ivyo bapfa bibatandukanya. Ikindi cari gitangaje nuko wumvirije neza ivyo bagirizwa wamengo si umugambi umwe ahubwo yari imigambi itandukanye yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Micombero. Ariko rero ico abafashwe bari bahuriye ko ahanini nuko zari incabwenge z'abatutsi baturuka mu ntara ya Muramvya canke bafatwa nk'abanyamuramvya. Ni gutyo rero ngo hatanguye dosiye y'akataraboneka mu butungane bw'u Burundi kunze kwitwa dosiye Ntungumburanye, aferi Ntungumburanye canke se dosiye y'abanyamuramvya. Iminsi yakurikiye ifatwa ry'abo bantu ntiyoroheye ubutegetsi bw'ico gihe. Muri Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na rimwe urwaruka rwari rwarakoze ihuriro rwarakoze imyerekano yo gusaba ko amacakubiri y'intara yohagarara. Eklezia Gatolika nayo yarasohoye itangazo ryamiriza ingendo itabereye iranga bamwe mu bari mu butegetsi. Nk'uko vyandikwa n'umwe mu bafashwe ico gihe, Perezida Micombero ngo yaragendeye imiryango myinshi y'abanyamuramvya muri ico kiringa akagerageza kubahumuriza ko atantumbero iriho yo kubagirira nabi, ko abafashwe hariho ivyemezo bikomeye bibagiriza kandi ko vyose bizoshirwa habona vuba muri sentare. Kwigenekerezo ya 20 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na rimwe aho urubanza rwugururwa, Bujumbura yarasidutse kumviriza abakozi ba leta bahagarika ubuzi, abanyeshuri basiba amashure kuri parike, haruzura isinzi ry'abantu. Harageze kwagiriza ababuranyi, hasumye ikete ry'uwemeza ko yasabwe na Major Jerome Ntungumburanye umugambi wo kumufasha gutembagaza ubutegetsi. Uwo muntu yaranze kwivuga izina no gushira umukono kuri ivyo vyagirije. Abandi bazanywe nk'ivyabona bose bageze imbere y'abacamanza barahakanye ivyo bari batumwe kwagiriza ababuranyi. No mu minsi yakurikiye ibintu vyabandanije gutyo, bamwe mu vyabona wasanga batazi nabo bagiriza, ahandi umushikiriza manza akabura ico abafashwe bahuriyeko. Urubanza ruraba kamaramaza, abapfungwe
uko bitavye bagasanga isinzi y'abarundi ryaje kubashigikira bakabakomera amashi n'impundu. Ivyo ngo vyanatumye ubutegetsi bufata ingingo yo kubuza abantu bamwe bamwe gusubira guhonyora i Bujumbura. Bamwe mu banyeshuri ba kaminuza babonetse cane mu gushigikira abanyororo barirukanwa baratakaza umwaka w'amashure. Inyuma y'amezi 3 ruhagaze, urubanza rwarasubiriye kugururwa mu ntara y'Icese muri Nzero umwaka w'1972. Ubutegetsi ntako butakoze mu kurondera abazoza kwagiriza abapfunzwe. Catangaje abasirikare babiri, Paul Rusiga na Adrien Ntiroranya, bategerezwa kwagiriza Major Jerome Ntungumburanye. Bageze imbere y'abacamanza bavuze ko atana kimwe bazi ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ivyo vyatumye abasirikare babiri nabo nyene bahanwa bikomeye, mu nyuma bacirwa urubanza mu bandi. Urwo rubanza rwarabaye akamaramaza kugeza aho abacamanza baheba kubaza ibibazo kubera abanyagihugu bagoma babatwenga baravye ubujuju bwari muri ivyo bibazo. Niho hagera igihe ca nyuma gihambaye mu kuburanisha imanza z'ivyaha, aho procureur umushikirizamanza asabira ibihano abakurikiranwa. Kw'igenekerezo ya 20 umwaka w'1971 niwo munsi procureur Leonard Nduwayo yategerezwa gusoma urwandiko rurangiza ivyo yagize abafashwe akanabasabira ibihano. Bivugwa ko yari yarayahawe urwo rwandiko n'abamutwara, nawe arabemerera kurusoma. Kuri parike hari hazanywe abasirikare kwacungera kuko ubutegetsi bwatinya imidurumbanyo yo kwaduka hamaze gusomwa urwandiko rwa procureur. Uwo munsi Leonard Nduwayo yaratangaje ibikomeye Burundi n'amakungu. Arahaguruka avuga amasaha 3 n'ijwi rituje cane, aho kwagiriza ababuranyi nyabona yerekana ingene ivyo bagirizwa ataho bifatiye. Yarerekanye neza ko atavyemezo bikwiye biriho, ko atabona ivyo ababuranyi bahuriyeko, mu gihe wame ngo bagirizwa imigambi ine yo gutembagaza ubutegetsi kandi ikaba imigambi ataho ihurira. Mu kurangiza ati nta caha mbona co bagira, ahubwo aca asabira ibihano bikomeye ivyabona vy'ibinyoma. Ahejeje kuvuga yakomewe amashi menshi cane, imiryango n'ababuranyi bariruhutsa kuko bibaza ko hakurikira irekurwa ry'ababo mu gihe atacaha bagira. Umunezero wabaye uw'akanya gato, nibwo kw'igerekerezo ya 24 Nzero umwaka w'1971 hari umunsi urubanza rwasomwa, mu gihe bose bari biteze irekurwa ry'abanyororo bisunze ko umushikirizamanza atacaha yabashizeko. Abacamanza bo bakoze ibintu vy'akataraboneka. Nyuma gato y'isaha 9 z'umurango niho sentare yasoma urubanza. Abantu 9 baciriwe urubanza rwo gupfa: Jerome Ntungumburanye, Emmanuel Nkundwa, Fidele Bararufise, Ernest Basita, Bernard Rubeya, Mariko Nirakiza, Rukeba, Charles Baranyanka na Libere Ndabakwaje. Abantu 7 baciriwe urubanza rwo guhera mu munyururu. Muri abo harimwo na za ntwazangabo zibiri zahakana kwagiriza Jerome Ntungumburanye. Harimwo kandi na Didas Nzohabonayo yumvise akatirwa umunyururu atigeze aburana, akaba yari yaje muri sentare kumviriza urubanza rwa murumuna we Mariko Manirakiza. Abantu 3 baciriwe umunyururu w'imyaka 20, muri bo harimwo Maître Etienne Ntiyankundiye, umushingwamanza w'ababuranyi yari yahagaritswe mu ntahe y'Icese ku igenekerezo ya 20 Gitugutu umwaka w'1971. Umuntu umwe yakatiwe umunyururu w'imyaka 5, abandi 7 barezwa. Inyuma y'urubanza ubwoba bwari bwinshi mu gihugu, na cane cane mu miryango y'abaciriwe urubanza rwo gupfa. Umwe mu banyororo avuga ko umushikiranganje w'ubutungane urubanza rwapfuye guhera, acaho itegeko procureur Leonard Nduwayo ryo gushira mu ngiro urubanza, no kuvuga kwica vyihuse abakatiwe igihano co gupfa. Leonard Nduwayo yasubiye kwerekana ubutwari mu kurenga ku itegeko ry'uwumutwara, maze yandikira umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko hatohirahira ngo atanga abasoda baja kwica abanyororo imbere yuko basaba imbabazi umukuru w'igihugu nawe akagira ico abivuzeko. Vyose vyaba mu gihe ibisirigita vyari vyamaze gutangura kwimba ikinogo rusange co gutamwa abari kwicwa. Mu kiringo c'iminsi 12 yakurikiye, abakatiwe urwo gupfa babayeho bitegura kwicwa kirajoro. Ico kiringo nyene Perezida Michel Micombero yaronse ubutumwa buva mw'isi yose bumusaba ko atokwica abo bantu. Mu banditse ubutumwa harimwo abategetsi bahambaye nka Papa Paul
wa gatandatu umwami w'Ububirigi Perezida Pompidou w'Ubufaransa ndetse n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza, Perezida w'Ubudagi, Perezida Mobutu wa Zaire, Perezida Nyerere wa Tanzania, umunyamabanga mukuru wa ONU n'abandi benshi. Nibwo kwigenekerezo rero ya kane Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri Perezida Micombero yafata inkingo yo kugirira imbabazi abakatiwe urubanza rwo gupfa, igihano caba gihindura ico gufungwa ubuzima bwose. Imana ibirakinze gutyo. Mu myaka yakurikiye abaciriwe ibihano bahavuye bahabwa imbabazi, abanyuma barikuwe mu mwaka muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kane. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragizwe ko vyonda subscribe canke sabone niba utari wavyondako kugira ngo utoje ucikanwa ni vyose dushikiriza. N'Umuhuza TV, Imana ibahezagire.